Ni mubikikije hivyamwe na rukumbu. N'ubu biracari oje. Asha yapfuye. Hakwereka rero wewe ndumva ufitiye bishasha. None hoho randevu muyifitaniye ryari? Randevu. Ayene burya barabishika mukabonana nyene kenshi kabaho. Misi yose. Muri kumwe? Ni gake kabaho. None ko rukumba agenda mwigisha. Gusa nawe nyene uraduhenda n'umuntu w'umusista kweri wiyubashe ukakumugendera n'umuntu w'umugabo kandi ubizi. Ivyo bintu namukunze bwa nkiki umwana naravye ngo arafite umugore. Umviza ndakwereka wewe urampenda kandi ngo mbunyemetse je ndashaka kuzobabona muri kumwe ibirenze nkaho je numva ko ari ubeshi muri kumwe mutari ntusubye kubabona kuko urabona nko nk'iminsi nari maze ntari ko ndababona sinshobora kwemera yuko mukiri kumwe gusa ndashaka umunsi umwe muzobe muri kumwe cyumbwe ati hariho bofre imbere numva bofre hariho bofre arashaka kukubona urumva uwo munsi rero ndawushaka uwumbwira ati nyambara umunsi uyu n'uyu canke nyamba uwo munsi uzondondera muri bari muri kumwe canke nyamba uwumbwira nkagenda ndawumenye ati umunsi n'uyu uzaba muri kumwe mugabo umbwira umunsi uzoba uziko uzobura isi kandi uwo munsi uzomanze kumubwira ataraza kugira ngo umenye ati araja kuza hanyuma aze kuza amenya yuko hari umuntu hazave abona turi kumwe cibaza ngo n'umusheri wawe nzogikora basizokubwira n'ubu uba wicaye uzi gahunda basati muzobona n'umunsi kanaka genda n'uno munsi ndirenga tutabonanye no munsi sinoza reka ndakwerekereye basi dufate jeti ntazoba yaje none wewe niwe umenye umunsi umwanya mukunda kubonanirako jedi uca umubwira yuko umukeneye hanyuma akwemereye ucumbwira ko nanjye nshaka kumubona hanyuma wewe ucocumbwira ati amasaha adakuzira ko nayo hanyuma nzocenza uri sire gusa ntunye hasi jewe ninabona muri kumwe rero wenda kwemerera akantu nzoka gukubita vrema kandi ewana wewe uzonkorera umuti burya hariho akantu nabone ngomba kumukorera utamubwire ko ari bofe fresh kandi hariho akantu nabone ngomba kumukorera ndabonye muri kumwe akantu nzobakorera kameze neza ngenda afite agasiripurize ntibayimena bivanye n'imisi nyemeze ntakubona nabone kandi nkaca mbona mukiri kumwe mukundanye fresh werindira nzogukorera umuti aho ndibaza ntituyaze nabi gusa no muservateri ko atahari cyo ngomba nibandanirize buryo webandanye umurindiriye jewe reka ncike kubera hariho byinshi narindindiriye reka mbandanye we tuzobonana bibaye ngombwa amasaha uzoca yambwira kuri audio ntaribi we komera mbere rukumba ni hari urabe ntihavye iseka burya rero ndakuzaniye amakuru yose mugabo mbere yuko ndaguha amakuru yose ushire ngaha ya avance manzi ushire ngaha manze ndayarye reka mbe ndaguha dimire hama idiri niyakunda ayasigaye uzoshira jewe kuvyemezo mfise naho kayampa yose kuko nayaciye ibintu birakwiye aha naho no kumvisha audio bimeze neza wewe gusa wiyaranje ingene uzobikora simvuga byinshi aya reka manze ndayibikeho okay umviriza rero twavuganye yuko ari kuwa kane ku munsi wa kane niho bazobonana kwanza reka nshiremwo audio yumvirize kugira ngo ntapfe bibaza ngo nubu benshi namufasha amajwi wanashaka aya majwi ndaza kuyakunurikira kuri WhatsApp kuko nawe umaze kubafata akagomba guharira gatoya zishumbye ati yumvirize ngenda yashiremwo wumvirize umvirize ndakwereye wewe urampenda kandi ngo mbunyemetse basha tuzomarana kweri wumvise yanyemereye neza ko kuwa kane azotegerezwa kuba bari kumwe amasaha rero yo kuyambwira ni kashi ntabimubaza ayambwiye yihaririza aha ni tayari ayambwiye ngo nzoda kubwira ati ni saha izi hamuzocuge uzokoresha umwanya jewe ngaha idini nkoze ukaba utabikoze jewe uzotegerezwa kumpema
je nanje duhigura wamenga reka jewe ngende jewe ibisigaye iwawe jewe nzokumva umbwiye ati byakunze atevye fone ntipasa gusa ndaza ariko araza usanga ari kuri moto ko yanka kuyitaba kamindi hamwe mbona ndasubira abara kaje naho ataraje naho cyumba ndazinwa mahera kacahera narindi kusuriya gaje kas arasanga ngaha wana aje nayo ndawutaba kumuyambira ari uko ashitse vrem riri ego mahera kwa piriye hewe uno musi twa naho no musi wanyemeje agakofero mugana je urabona je niho nayo uko ndito paye mwehe oya je baranzi wone nakubwiye je haratona Nose nakubwiye je kumaze kuji Dubai umaze kuji Dubai rero wadaribira tugasobanutse aga hey ahubwo rero mbere yuko tugira ico tuyaje nge mbaze se wewe yewe uhayagakura zanagakura na rukundo zanakamwe kamwe watu bangahe we nawe amago be gute none ndukwiyo mani ziyo kumuza nawe kandi rero kunyota fise nturinde kuzana umukenke sinzi uwo musista je wowe nawubwira urukundo mbwa ntacyo nako ndazi ako ni sawa okay je ndakunda kunywa agakura nimwakenera ibindi murambira ntango wowe ntari niwe guma hariya kandi ntuzoguma guca hejuru bebe riri wowe nukuri urabona je n'Imana naho nzovuga ati tuje mwijuru nzabana ndabibwira ati rero banze ufate hino ndwanze uyikuremwo hama tuzoja mwijuru mu yindi ndwi canke wanze tuyihoze reka haje twihutira ukubera jewe namba uvuga yuko mwijuru haryoshe gusumba aha mugabo bakavuga yuko tuzoja twese dusa hazora turekera ngaha twe twirire ubuzima mbona kwera amakuru yawe rero ariko none uno musi rero nkeneye yuko tujya kumara umwanya muremure ushoboka kuko amubwo baziya azi ngo ndiherere namubwiye yuko ndi Tanzania Mabamba niko mubwiye azi yuko ndi Mabamba kandi nagiye kuzanira ibintu waje kubw'ibyo arazi yuko iyo ngiye mu gatondo nirigoye nkataha mw'ijoro jewe niyo mpamvu nafashe kano kanya twe twigumire ngaha twinywere twirire nta n'ingorane kukubera ngaho ukabare abantu kukabare vraiment ni ahantu hatuje hameze neza nta n'ingorane aha kandi iyo tuje ngaha akenshi nta n'abantu je banzi bahari wambonye iyo wazivuga ati yo bugare vraiment iri kumwe na Riri umva nambaye nk'uko ndabona kuri pakarara oya je abona niko mwene misi ntakunda kuja Dubai nabi havye vraiment nakunda kuja nkiri umusore mugabo nk'impuzu zose nakuyeyo numva cyazifise wera niyo mpamvu ndiko ndapanga sivyo ndiko ndapanga ukuntu tugenda hamwe mu Kinyinya jewe vraiment ndipanze buri kimwe cyose kandi wenda gukunda wazitonda gukunda nta bintu byinshi ugoza waramaze kubona yuko nzoba umugabo wawe nakuri sawa kubw'ivyo rero nakagure kanje niyo kitera ipata kitera ipata niragira Imana no kuzomuhana rasiyo y'umuntu bebe kutanywa ahubwo rero tugira arasante akagakura umwaka n'imivumo ya satani ubuye ansavye rasiyo ndamuha 500 canke mu igihumbi none waruzi je kubera hari ukuntu kenshi usanga ari abantu usanga baterana stress z'akajagari muga kubw'ivyo aho ubwunga ngaha shaho ubuzima n'ubw'amagara kumengo ibiki habaye rega murakomeye reka ibintu bya bintu byakunaniye wowe urabinywa basi naniye kuva ryari n'umusomyi ari se uwo nawe ni biki
ahubwo je ndagashaka telefone ndagoba telefone biwanyu n'umugore wanje n'ibyo tuzawishavuza ndakubaza ko ufite abandi bahagaruka hali umviriza nawe byo avyo mwariko muravuga ngo ntakumva odi no musi sinotse reka ndakwerekereye basi dufate jeti ntazoba none wari ibintu wabikuye ko azasa kunyene ubu rero nawe wa mukobwa ngo mbadufatangane nawe hamubu nawe ndiko ndababisugaye none mama ndende jenze ngiviki none genda buke wowe rero nta mpamvu yo kugwanira mu kabare ahubwo ndagiye gashikira kugaruka imbwira aho mututsi rumimbwira wamengira wote kaje ntuga yatera umwako hambwira wo bazogufata wambwa iyo mfuma afatwa n'abantu nyaba abandi ndake umugore sha ndakabonye sasa rero urugo rubi rugomba ruze gwaduka mbega muhira ndabiturukiye gute